w'agatangaza Mariya uri umuvyeyi w'agatangaza wewe washimwe mu bandi bagore nguvyara umukiza w'isi ewe Mariya kunda tugushemeze uri umwamikazi uri umuganizi tubere umuvyeyi natwe tukubere ibibondo usa n'inyange usa n'irirenga Mariya usa n'inyange usa n'irirenga Mariya mawe uri inyenyeri iboneshereza abantu ewe Mariya kunda tugushemeze uri umwamikazi uri umuganizi tubere umuvyeyi natwe tukubere ibibondo. Ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo c'abacamanza. Bene Israeli bakora inabi mu maso y'Umukama, bakorera ibigirwamana vyitwa Bahari. Baraheba Umukama Imana ya ba sekuru, we yari yabakuye mu gihugu ca Misiri, bakurikira izindi mana mu mana z'ibihugu byari bibakikije, barazifukamira, gutyo bashavuza Umukama. Bavavanura n'Umukama bakorera Bahari na Hashitoreti. Ishavu ry'Umukama rirurumbira kuri Isirayeli, abata mu minwe y'abasahuzi, barabasahura, arabagurisha, abata mu minwe y'abansi babo babakikije. Ntibashoboye kuba bakiragama imbere y'abansi babo. Aho baja hose, ukuboko k'Umukama kubarwanya, kubagirira nabi, nk'uko Umukama yari yarabivuze. Nk'uko kandi Umukama yari yarabibabariye, bigatuma bamana intuntu nyinshi. Umukama agena abacamanza, babakura mu vyara vy'ababasahura. Ariko naho nyene ntibumviye abacamanza babo, maze basenga izindi mana barazifukamira. Ntibatevye guta inzira ya ba sekuru babo bari barakurikiye mu kugamburuka amabwirizwa y'Umukama. Eka suko babigize. Igihe Umukama abageneye abacamanza, Umukama yagumana n'umucamanza, akabakura mu vyara vy'abansi babo igihe cose c'ubuzima bw'uwo mucamanza. Kuko Umukama yagira impuhwe kubera amaborogo yabo imbere y'ababahama n'ababaturubika. Ariko uwo mucamanza apfuye, baca basubira mu buhemu, bakarushana ba sekuru babo mu gukurikira izindi mana, mu gukorera no mu kuzikorera no mu kuzipfukamira. Ntaco bibanga mu byo bakora, kandi baguma mu nzira yabo y'akagagazo.
Ishavu ry'umukama rirurumbira kuri Isirayeli avuga ati, ko aba bantu barenze isezerano ryanje, nari nategetse ba sekuru babo, ntibumve ijwi ryanje, nanje kuva ubu nta muntu n'umwe wo mu banyamahanga Yozuwe yasize imbere y'uko apfa, nzosubira kwirukana imbere yabo, kugira ngo ndabakoreshe mu kugeza Isirayeli, ndabe ko bazigama inzira y'umukama bakayigenderamwo nk'uko ba sekuru babo bayizigamye, canke ko batayizigama. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mwiriwe neza mwese, murakomeye. Twaherukana kera abiga Bibiliya, mugabo ntibyigeze bihagarara. Kuwa kane mwararonse inyigisho, mbere yatwinjije muri iki gice c'ibitabo vy'Ivyabaye mwashikijwe na Patiri Venuste. Twe nawe tuza turahanahana kugira ngo mugira akaryo ko kuza murahindura. Turazi ko abantu b'ibi bihe bakunda guhindura. Kuwa kano heze mwarasabikanije ibyo mumaze kuronka, ariko mwabisabikanije muheruka kwinjira mu bitabo vy'Ivyabaye. Mbere mwari mwateguye n'igitabo ca Yozuwe, mwaragihejeje. Uyu munsi naho dutandukire igitabo c'abacamanza. Igitabo c'abacamanza, ababafashije gusabikanya barambwiye ko mu byo mwasabikanije mwemeza ko mwungutse ubumenyi butari buke mu vya Bibiliya, kandi niyo ntumbero yacu. Ariko tuzogera umunsi tubahe ikibazo turabe ko ari ivy'ukuri. Igitabo c'abacamanza, murazi ingendo tukurikiza. Hari izina, hari ingene igitabo cubatse, hakaba n'intumbero y'ico gitabo. Nivyo turaba uyu munsi. Kuwa kanuza naho tuzorabira hamwe, turondere Yezu Kristu muri ico gitabo, ingene ico gitabo kitumenyesha Yezu Kristu. Izina ry'ico gitabo ni abacamanza. Iryo zina rivuga iki? Nimwiyumvire ko rivuga abacamanza tumenyereye bo mu masentare. Ntibivuga kimwe. Aba Bibiliya yise abacamanza n'abantu b'intwari batumwa n'Imana gukiza bene Isirayeli mu gihe bazigirijwe n'abansi. Kubera nk'uko igisomwa basomeye mu kibabwiye, igihe Imana yaha bene Isirayeli igihugu ca Kanahani, hari hasanzwe habaye abandi bantu b'abanyakanahani. Abanyakanahani bari bafite ibisagara babamo. Abene Isirayeli rero Imana iratuma Yozuwe umuryango wose muri rya miryango 12 arabagaburira ico gihugu. Bw'abakibagaburira akabwira ngo uyu muryango wa nako uzofata uzofata mugabo hari abandi bantu. Nukuvuga bategerezwa bonyene kwimura abo bantu bakahava. Bategerezwa kwimura bakahava. Kandi Imana nivyo yari yarababwiye ko itashimye yuko abo bantu ibakuraho. Oya, yavuze ati nzoza ndabakuraho buhoro buhoro gushikaho wewe nyene uzoba wamaze gukomera. Umviriza ingene Imana ibivuga mu gitabo c'Ihunguka ikigabane ca 23. Ihunguka ikigabane ca 23 kuva karongo ka 20 dusomamwo ngo ehe jewe ngiye kurungika umumarayika imbere yawe kugira ngo akuzigame mu nzira kandi agushikane mu kibanza nateguye.
uritonda imbere yiwe, wumvirize ijwi ryiwe, ntuzumugararize, ahandi ho ntiyokurekurira ubugome bwanyu, kuko izina ryanje riri muri we. Ariko niwumviriza neza ijwi ryiwe, ugakora ibyo ndakubwiye byose, nzoba umwansi w'abansi bawe, ndwanya abakurwanya. Nkako umumarayika wanje azokuja imbere, akwinjize iw'Umuemori, iw'Umuheti, iw'Umuperizi, iw'Umukanahani, iw'Umuhivi, iw'Umunyebusi, ninamara kubatikiza. Abo bantu bose Imana iriko yadondagura ni imiryango y'abantu baba muri ico gihugu. Ninamara kubatikiza, ntuzopfukamire imana zabo, kandi ntuzozikorere, ntuzogire nk'uko bagira iwabo, ahubwo uzotegerezwa kuzihonya, umenagure n'inkingi z'amabuye zazo. Nimwakorera Umukama Imana yanyu, azohezagira ibyo kurya byawe n'amazi yawe, kandi nzokwigiza indwara kure yawe. Mu gihugu cawe ntawe uzokorokesha inda canke ngo abe ingumba. Nzokugwiriza iminsi y'ukubaho. Nzotera ubwoba imbere yawe, nzojuragiza abantu b'intara zose uzokwinjiramwo, nzotuma abansi bawe bahindukiza umugongo baguhunge. Nzorungika amavubi imbere yawe, agukura imbere Umuhivi, Umukanahani, Umuheti. Sinzobirukana imbere yawe mu mwaka umwe gusa, kuko igihugu cohava kiba umusaka, ibikoko byo mu ishamba nabyo bikagwira bikagutera. Nzobirukana buke buke bakuvireho, gushika mugwiriye mugashikira igihugu. Umugambi murawumvise? Murumva igituma Imana itabakuyeho bukwi na bukwi? Imana irazi ubwenge. Sinzobirukana imbere yawe mu mwaka umwe gusa, kuko igihugu cohava kiba umusaka, ibikoko byo mu ishamba nabyo bikagwira bikagutera. Nzobirukana buke buke bakuvireho, gushika mugwiriye mugashikira igihugu. Muravyumvise? Imana yarabahaye igihugu rero, mugabo abantu bari basanzwe bahaba bagumaho. Abanyisirayeli nibo bategerezwa uko baza baragwira kuza barabigizayo, bagwira babigizayo, bagwira babigizayo, bagwira babigizayo. Muga Imana ntiyashatse kubakuraho ngo igihugu kibahe kibe igihugu kigaragara. Oya, nico gituma rero abacamanza n'abantu b'intwari batumwa n'Imana gukiza bene Isirayeli agacinyizo n'agahahazo barimwo, bitewe n'abo bantu bagize ibihugu bibakikije, canke abantu baba muri ico gihugu nyene Imana yari yarabahaye. Abo rero Imana yarungika kubagwanira, nibo bita abacamanza. Murabumvise? N'abantu b'intwari barongora urugamba, akabaro baja imbere bene Isirayeli bagiye gutera abo bantu b'abansi babo baza kubagwanya, kuko barashobora kuza bakabatera kugira bagire nabi. Abo bacamanza bavugwa rero ni 12. Murashaka kubamenya? Hariho Otiniyeli. Ibyiwe mu bisanga mu gitabo nako mu kigabane ca 3 kuva karongo kindwi gushika ku 11. Hariho na Ehudi, avugwa mu kigabane ca 3 kuva ku karongo k'12.
hariho na Shamugari. Shamugari avuga mu kigabane ca gatatu akarongo ka 31. Hariho Debora wavugwa mu kigabane ca kane akarongo ni ca gatanu. Avugwa hanini kuko hariho n'ururirimbo wenyene yahinguye, ururimbo rwa Debora canke uruvyino rwa Debora. Debora bamuvugana n'uwitwa Baraki yamufasha, mugabo ntaharugwa muri abo 12. Uwundi ni Gedeyo. Gedeyo we muramumenyereye ko no mu bisomwa vya liturujia hari ibisomwa bivuga Gedeyo. Uwo Gedeyo avugwa mu kigabane ca gatandatu kuva akarongo ka mbere. Hariho n'uwo wamufasha bita Abimeleki, bakorana yitwa Abimeleki, ariko uwo ntaharugwa muri abo 12. Hari uwitwa Tora, musanga mu kigabane c'10 akarongo ka mbere n'aka kabiri. Hari uwitwa Yahiri, musanga mu kigabane c'10 kuva kuri 3 gushika kuri 5. Hari uwitwa Yefute. Yefute nawe nyene muramumenye muri liturujia hari mwisomwa ciwe. Yefute muribuka ko yigeze kwica umukobwa wiwe kubera indagano yagira Imana, muramwibuka uyu Yefute. Kigabane c'10 kuva kuri 6 gushika kuri 12. Hariho uwitwa Ibusani. Kigabane c'12 kuva ku 8. Hariho uwitwa Eloni. Umusanga mu kigabane c'12 kuva ku 11. Hariho uwitwa Avidoni. Kigabane c'12 kuva ku 13. N'uwitwa rero Samusoni, avugwa kuva ku kigabane ca 13 gushika ku 16. Abacamanza 12 nabo abahinga muri Bibiliya babona yuko abagiye baratoranya zina bashatse kwerekana ko umuryango imiryango 12 umwe wese wari ufise uruhara mu gikorwa c'abacamanza. Kuko imiryango yari 12, ati none ko abacamanza batororokanije 12, uwabigize arafise ico yashaka kwerekana. Iyo rero ni izina abacamanza muraryumvise ico ryavuga, mwacumvise? Abantu b'intwari batumwa n'Imana kugwanira Isirayeli nibo bita abacamanza, kandi murumvise n'abaribo. Ikigabane ca nako ingingo ya 2 ingene igitabo cubatse. Iki gitabo kigizwe n'ibihimba bikuru bikuru bitatu. Igihimba ca mbere kivuga ukugerera mu ntara ya Kanahani. Ivy'ukugerera mu ntara ya Kanahani ni ikigabane ca mbere n'ica kabiri. Igihimba ca kabiri kivuga ivy'igihe c'abacamanza. Ivy'igihe c'abacamanza ni ikigabane ca gatatu gushika ku 16. Ikigabane ca gatatu, igihimba ca gatatu nako kivuga ivy'igihe kirongora umuzo w'ubwami. Muri ico gihimba berekana ingene vy'ukuri kubera kubura umwami
hariho akajagari kadasanzwe hagati y'iyo miryango 12 gushika abantu bamwe bamakora ibidakorwa. Ico gitabo rero kigaca kivuga ngo kubera ata mwami bari bafise ngo umuntu wese yakora ibimujemo, kubera ata mwami bari bafise. Ingabo zitagira umutware zicika mpehenza, kandi ngo urugo rutagiramwo umugabo rubamwe akajagari. Nabo ico gihimba ca gatatu cerekana akajagari kari mu gihugu ngo kuko badafise umwami abatwara. Biri mu ico gihimba kigizwe n'ibigabane 17 gushika ku 21. Ko igabane ca 17 gushika ku 21. Uko niko ico gitabo cubatse. Ingingo ya gatatu, intumbero yacu. None mu bintu byose bivugwa muri ico gitabo, intumbero ni iyihe? Mubanze mumenye ko ico gitabo kitubwira kikatuyagira ingene ibintu vyari bimeze mu gihe Yozuwe yari amaze gushengera kandi ata mwami bararonka. Ibivugwa byose ni muri ico gihe Yozuwe yashengeye kandi nta mwami bararonka. Ibintu vyari bimeze bite muri ico gihe? Musa yaraje arashikiriza Yozuwe ubukuru bwiwe. Imana ivuga iti Yozuwe niwe azinjiza igihugu, niwe azinjiza bene Israeli mu gihugu nabemereye. Yozuwe arabinjiza, baragishikamwo, arabagaburira igihugu, umuryango wose muri 12 uraronka intara yawo. None muri ico gihe kuko Yozuwe harageze igihe arashengera, yabanje kubakoraniza iki sikemi muribuka, arababwira ngo uyu munsi nimwihitiremo uwo muzokorera hagati ya za mana zo hakurya ya Efurati canke Imana y'Isirayeli. Jewe n'umuryango wanje twahise mu gukorera umukama. Abene Israeli nabo ngo natwebwe tuzokorera umukama. Yozuwe amajeje kubasubizamwo iryo sezerano arashengera. None Yozuwe ashengeye kandi ata mwami bararonka, habaye iki? Ivy'iki gitabo kivuga vyose ni muri ico gihe. Murabona ico gihe ni gihe rero kiva mu mwaka w'1200 gushika ku mwaka w'1020. Niho abashakashatsi bavuga ko ibivugwa byose ari kubishira muri ico gihe. Mwaka w'1200 n'1020. Murazi ko kera baharura bamanuka. Baharura bamanuka nyene kuko ibintu byagenda bimanuka ikuzimu. Gushika uwapfuye akazuka amaze kuza, baca baharura baduga kuko ibintu biduga mwijuru. Usomye rero ico gitabo usanga kiguma kigaruka ku bintu bine bigenda vyisubiriza biza kudufasha gutegera intumbero yacu. Kuko kugira utegera intumbero y'igitabo ubanza kumenya ibivugwamwo. Ibivugwamwo ni biki? Havugwamwo ibintu bine bigenda vyisubiriza. Ibyo bintu bine bigenda vyisubiriza nivyo bidufasha gutegera ico abanditsi igitabo bashaka kutwereka, iki gitabo kigomba kutumenyesha. Ibyo bintu bine bigenda vyisubiriza navyo nivyo vyibi. Mwumvise muri isomo abasomeye. Israeli yarahevye umukama, yirukira ibigirwamana. Ico kintu kiguma kigaruka. Israeli yarahevye umukama, yirukira ibigirwamana. Ico ni cambere kiza kiravugwa. Kigaca gikurikirwa n'ikindi ca kabiri. Ishavu ry'umukama ryatumye abarekurirako abanzi babo, barabatera, barabatoteza, barabazigiriza. Icambere kiza kiragaruka. Israeli yarahevye umukama, yirukira ibigirwamana.
igice gikurikira ishavu ry'umukama ryatumye abarekurira ko abanzi babo barabatera, barabatoteza, barabazigiriza. Igice gikurikira sava muriko murakurikira. Igice kiba bene Israeli batakambira umukama ngo bakize abansi. Bene Israeli baratakambira umukama ngo abakize abansi. Ica kane gica kiza umukama arumva amaborogo yabo, arabarungikira umucamanza ngo abaganire akize ababazigirije. Ibintu bica bisubira mu buryo. Nivyo bintu bine biguma bigaruka byisubiriza mu gitabo c'abacamanza. Umukama arumva amaborogo yabo, aca barungikira umucamanza kubagwanira no kubakiza abansi babo. Murabona ba bacamanza 12 nababwiye uko umucamanza aza niko umucamanza wese arongorwa n'ibintu bine, kuko bene Israeli bari bahevye umukama birukira igirwamana. Ishavu ry'umukama ririsuka, umukama cabarekurira ko abanzi babo, kuko umukama niwe yabakingira. Bari kumwe n'umukama, bari mu isezerano ry'umukama, baguma bakingiwe. Bagiye gutera bama batsinda. Bahemutse ku isezerano abanzi barabatera kandi bakabageseza. Bagaca batakambira umukama, batakambira umukama ngo abatabare abakiza abo banzi. Umukama nawe akumva amaborogo yabo, agaca barungikira umucamanza abagwanira. Mwavyumvise? Ibyo bintu bine nivyo biza biragaruka: ubuhemu bw'Isirayeli, ishavu ry'umukama, amaborogo y'Isirayeli, impuhwe z'umukama zirungika umucamanza. Nivyo bine biza biragaruka muri iki gitabo, nivyo biguma bigaruka. Naho wowe usinziriye uwo kubaza ati fata urupapuro andika Israeli mu bitabo c'amanza havugwamwe ibiki, nivyo bine biza biravugwa. None muri ivyo bine biza biravugwa, intumbero igitabo gishaka kudushikanako niyihe? Mu kutubwira uko kuntu ubuhemu bwa bene Israeli buguma bwisubiriza, umukama nawe aguma bagirira ikigongwe akabakiza. Intumbero nkuru y'ico gitabo ngiyi: Imana y'Isirayeli ni Imana yuzuye impuhwe n'ikigongo. Amen. Imana y'Isirayeli ni Imana yuzuye impuhwe n'ikigongwe, yagumye iseruka ku gihugu cayo ikakirokora mu bihe vy'amakuba, ikakirungikira abaza kubakiza amagorwa. Iyo niyo ntumbero y'iki gitabo. Ico nico abanditse iki gitabo bahurira ko bashaka kutwigisha no kutumenyesha. Ibyo bagomba kutumenyesha samafuti ya bene Israeli. Muravyumva? Naniyo ni inkuru nziza. Amafuti y'abantu ni inkuru nziza. Hari umuntu yo kwandika hariho abandika inkuru mbi, ntawo nibyo. Hariho abashinzwe kwandika inkuru mbi kuko bashaka ko abantu bose boyinga. Ijambo ry'Imana si yo kushaka ko abantu bayinga, nushaka ko abantu ahubwo bagira ubukomezi bushingiye ku mwizero wo kumenya Imana. Uwo muntu, aba bantu, iki gitabo abacanditse ico ashaka intumbero bafise no kutumenyesha ko Imana y'Isirayeli ari Imana yuzuye impuhwe n'ikigongwe, yagumye iseruka ku gihugu cayo ikakirokora mu bihe vy'amakuba, mu gihe kizigirijwe, mu kukirungikira abaza kugikiza amagorwa yose carimwo. Amen. Ngiyi intumbero y'iki gitabo. Nico gituma
iki gitabo c'abacamanza ni inkuru nziza, inkuru nziza. Twumvise rero ibintu bene nk'ibi, duca natwe twiyumvira tukaraba, none ubwo weho wihweje mu buzima bwawe, mu buzima bw'abawe, mu buzima bw'umuryango wawe, ubwo ibi bintu byo mu bacamanza ubwo weho ntaho ubibona. None uwo yoba arinde? Yoba ari wowe gantu? Uwo yoba ari jewe? None ni bande gantu? Uravye ubuzima bw'abantu, ukaraba ubuzima bw'imiryango, ukaraba ubuzima bw'ibihugu, ni ibi bintu bigenda bigaruka. Imana irahezagira abantu, abo bantu bakiyobegwa ngo agahimbo kibagiza kugara, bakiyobegwa Imana bakayibagira, bakirukira ibigirwamana, ugasanga n'umwanya wo kwirukira Imana, wo gusenga Imana ntibakiwuronka. Ariko aho Imana itakironka umwanya wo gusengwa, ibigirwamana byo birayiwuronka. Yego, hariho abataronka umwanya wo gusenga bakawubura pe. Mugabo televiziyo ntiyigera ibura umwanya, telefone ntiyigera ibura umwanya, iradiyo ntiyigera ibura umwanya, ordinateur ntiyigera ibura umwanya, akabare ntikigera kabura umwanya, club ntiyigera ibura umwanya, Tanganyika ntigera, n'umusenyi waho ntibyigera bibura umwanya. Yego, ariko ugasanga Imana yoyo nta mwanya ukiriho wayo. Kuw'Imana ugasanga uwo munsi Imana yagize uwayo, kandi yahaye abantu iminsi 7 yisigarizamwo umwe. N'uwo munsi w'Imana nta mwanya bakironkera iyo Mana. Kuki? Hariho imanza, kandi imanza ziraruta Imana. Bakamara imanza, Imana bakayibagira, bakazoyibuka gusa uwo bagiriye ku rubanza yahwereye. Aho rero bakaza mu isengero, kuko wa wundi yarahwereye. Bagasanga aho patiri bwabo agaca arabwira ngo muraronse ikibazo na ngaha, ubu rero muzogaruka aha muronse uwundi muvyimba. Bakagenda baridoga kandi yababwije ukuri. Ibi bintu bine bigenda bigaruka mu buzima bw'abantu, mu buzima bw'imiryango, mu buzima bw'ibihugu. Igituma dutangarira Imana yacu nuko idaheba abantu. Ni Imana idaheba, ifite urukundo rudaheba. Abantu naho baba barayihevye, bayiborogeye, bakayitakambira, irabarungikira ubakura muri ako kaga kugira ngo basubire bagire ubuzima bwiza. Niho Imana itandukaniye n'abantu. Yaratumiye Izaya kubwira bene Israeli ngo Israeli yavuze ngo umukama yaranyibagiye, umukama yarampevye. Mbega hari umugore yo kwibagira uwo yibarutse? Hari umugore atokwitwarika umwana afite ku bibero? Naho byoshika uyo mugore akabigira, jewe umukama Imana yawe sinzokwibagira. Raba izina ryawe naryanditse ubutazimangana mu kiganza canje, kandi urugo rwawe rwama imbere y'inyonga zanje. Izaya 49:15 na 16. Ngiyi Imana, igitabo c'abacamanza kitumenyesha, ngiyi Imana yacu nini nahazwe imyaka yose. N'umukama Imana mushobora byose, Data na Mwana na Mutima Mweranda, nibahezagire. Hora n'amahoro y'umukama, mwunamiranire muhana amahoro ya Kristo.